simvuga ibyo abandi bamaze kuvuga, ariko kandi nagomba mbaze abarongoye uno murwi severe, mbega ikibazo cyane cya mbere, mbega abanyamahanga bo baragize ibibazo kuko bariko baravuga ukuri, bo muriteguye nabo kubashikira kugira ngo nabo bazohumurizwe, nk'akarorero mu ishengero ryacu ry'ababatiste ibyariko birashika muri uyo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, hari umumisiyoneri naheruka kwitaba Imana yariko arazibira cankwe abuza abantu yuko bica abandi, cane cane yariko arahungisha n'incabwenge zari muri iryo shengero, mugabo ntivyashobotse yuko izo ncabwenge kumbure zimwe zishikaho zari zikwiye gushika kugira ngo zinyaga amagara, aho bamukubise mu misiyoneri banamukomeretsa, yari umudokiteri mu Musema, baca mu 24. Naragiriwe amahirwe imbere yuko yitaba Imana, twarabonanye muri Danemark, igihugu yavamwo, indamutse ndamukije ngo mbega i Burundi baracakererana, barakererana i Burundi n'ubu barakererana. Urumva rero yapfuye afise agahinda, ariko kandi n'abandi bamisiyoneri nyine byarababayeko, naho bamwe bama bavanga abamisiyoneri ngo nabo bari bafise amacakubiri, umugabo bakibagira yuko canke ngo bari mu batumye igihugu kimera kuko kimeze, canke ngo baje ari bakoroni, mugabo bakibagira yuko ari abamisiyoneri bazanye ubutumwa bwiza koko bwubaka umubiri kandi bukomera bukubaka n'umutima. Ikibazo cyane cya kabiri, mbega hoho abanyazwe na leta y'ico gihe, mbega umugwi severe uriteguye gukomoreza abo banyazwe na leta? Nk'akarorero, ishengero ryacu ryaranyazwe ibitaro n'ico gihe, kuko bazi kahise barabizi yuko banarifunze, bagomba kurifuta, ariko muri bwa bumwe nyene bw'abakozi b'Imana, Musenyeri Sindamuka Samuel ico gihe ararihagararira, ishengero ryarahagariwe hafi imyaka 6 kubera indongozi zabo zari zagize. Ikiri naco ni gisabo bashiki ba Ndayiziga Eric, yari umushikiranganje w'ibikorwa vya leta, kandi akaba yari n'umuhungu w'umupastori mw'ishengero ry'ababatiste nyene. Nabo nyene baba badusaba ati mbega mubona leta yo dukomorera, kuko bavuga yuko hajya hariho ministère de l'Intérieur, ministère ya santé publique, ijya yari parcelle Ndayiziga Eric. Abana biwe n'abametis kubera afise umudame w'umuzungukazi bariho, bari muri Etazigi. None rero kikaba ari kibanza kimwe mu vyanyazwe na leta, bavuga ngo nivyo bamenja. Ama rero badusaba ati mwe muzotubarize ko muri ndongozi z'ishengero ryacu, muzotubarize ingene vyogenda. Ibibazo nari mfise vyari ivyo. Murakoze cyane.